Komine Mukaza umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane ategeka kuja kwerekana amashusho y'inyubako zigerekeranye ifise imbibe zine, mu buraruko igarukira ku ruzi Ntahangwa, mu buseruko ikagarukira ku misozi yanamiye Kiriri na Mugoboka muri quartier ya Mutanga Sud, mu manuko igarukira ku ruzi Muha, nayo mu burengero ikagarukira ku kiyaga Tanganyika. Abahinga batugira ko muri iyo komine ya Mukaza yose hubatse ku rugero rugera kwijana uretse agace gato ka Mugoboka kataraheza kubakwamo kose. Abo bahinga bo mu bushikiranganje bw'inyubako bavuga ko bene ayo matongo bafise impapuro ndangamatongo titre de propriété zikwije ivyangombwa, no kuvuga impapuro zerekana ko bubatse bakurikije amategeko y'inyubako arizo mpusha zo kubaka permis de bâtir, hamwe n'impapuro zemeza ko bakurikije amashusho leta yabategetse certificat de conformité. Izo mpapuro zose akaba arizo ngo leta ifatira ko mu gutanga uruhushya ndangatongo titre de propriété. Abo bahinga bo mu bushikiranganje bw'inyubako bamenyesha yuko abantu bafise izo mpapuro leta idashobora kuja gusubira kubasaba kwerekana amashusho y'ingene bagiye kubaka. Ivyo rero bakabivuga bisunze itegeko rigenga inyubako n'ibisagara Code de l'urbanisme, de l'habitat et des constructions. Ivyo vyose biza bivuguruza umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane avuga ko abanyamukazi bategerezwa kuzotegekwa kubaka amagorofa mu matongo yabo. Abo bahinga baguma bamenyesha rero ko ingingo y'umushikiranganje w'inyubako igamije gutera ubwoba bene amatongo kugira bayagurishe ku bantu bamwe bakeneye kubika amafaranga yabo mu matongo. Ni inkuru tubandanya.